igisoda gusa ntacyo. Amen. Natwe turabaroberi. Yesu nashimwe kandi Yesu nashimwe cyane. Ego amako batanze ntitwatunga Imana peniere. Ndasavye ikigango cyane gose kubera sa no maze iminsi myinshi ariko byari bwakundiye gushimira. Amen. Hama hose mbanje gusaba pardon kubera yuko byagoranye ko dushika ngaha. Eta Desire yavuze yuko ubugaye bombi imodoka n'iziko zirarengana niyo mpamvu nashita neza. So I'm really sorry. That's come on bari. Okay. Tudatevye shaka gusharinga verse imwe iri muri Yohana igice cya 15 murongo wa 16. Muri Yohana igice cya 15 murongo wa 16 avuga ngo simwebwe mwankoranije ariko nije n'abatoranije abashizeho kugira ngo mugende muri imbuto kandi imbuto zanyu zigumeho kugira ngo icyo muzosaba cyose data cyose mu izina ryanje akibaye. Amen. Amen. Yesu nashimwe. Iri ni ijambo nakiriye ku mwungere cyowe igihe nagira fata urugendo yarampaye ino jambo arambwira yuko dukwiye kubiryama imbuto aho turi hose. Ariko sinzi ko murabona kenshi iyo uronse ijambo harakuntu umuriro mwinshi umenga abantu muri kumwe muri bisi naho muri ibarabara bose wobahagarika ukababwira. Amen. Kenshi iyo twakira ijambo ariko niyo tucumba ijambo kenshi dufatwa n'ama emotion kurande gihe wanje sinzi ugasanga muri ico gihe wowe umenga ufise umuriro mwinshi ariko kugira ngo ijambo ritangure gukora foke hari ibihe bibanza imbere kugira ngo rya jambo urabihiye nyuma yuko waryakiriye. Hari ibihe uhura navyo hamwe wisanga mbere na rya jambo n'umuntu ari mu mutima ariko ndakunda Imana fendofe Imana yagukorera kakwibutsa rya jambo rigiye kuvuga rya jambo ukavuga ati okay nibaza yuko iki ari cyagiye cyaryo. Amen. Imana irakora ku gihe cyayo iyo igihe cy'Imana cyageze Imana irakora cyane. Amen. Hari umunsi dimanche iraho naje ariko naragerageje kumviriza intahe zimwe mu zashinzwe ngaha ku ishengero nabaye vraiment impressionné cyane rwose n'intahe ya masaha Sister Giselle hari nayo yashinze avuga ku buzima bwiwe. Sometimes ndakunda rwose umuntu ashinga intahe zivuye ku mutima kubera yuko iyo ushinga intahe zivuye ku mutima ibihe by'iwawe urabivuga kandi uzosanga kenshi ibyo bihe by'iwawe biherekeje n'ijambo ry'Imana. Amen. Muri ubuzima tugenda tubaho kenshi turahura n'ibihe bisa n'ibitoroshe ugasanga umuntu ariko ahura n'ama circonstance yiwe kila muntu wese afite ibihe vyiwe ariko igihambaye nuko twebwe nk'abakurenga imishengero canke abashoboye kwakira agakiza abagororotse Imana ntiyigera ituta igihe cyose Imana iba yateguye ijambo iduha. Amen. Nibihe turimo narumvise yuko mufise ijambo ry'ibitege ko bizotuzako nibaza ko kuri umwe wese naho yoba atarabibona canke yiteguriye kubibona bizomuza ko nk'uko ijambo ry'Imana ryavuze. Imana ibahezagire. Abanagira nongere ndamutse ishengero nenda bakumbuye cyane rwose especially choir n'amambere bayo abajene bashobora nasanze umengo abantu baragabanutse menga kamodo karahindutse mengo kari ukuntu hakanye ariko nizera hamwe n'ijambo ry'Imana yuko ibintu bizogenda neza. Amen. So murakoze yari nayo yanje. Urakoze kutubarira umutima wawe kugira yuko ukwiye kugaruka nyene muri korali ugasubira ukavyura akariro nyene ugira ego n'ubundi nyene habandanye kuboneka kumbure
abahimbaza Imana ari benshi ko nawe ko ugiye kuronka akanya kumbureho gufatana n'abandi. Turashima Imana rero, ntibaza yuko atawundi ariho umwanya wo guhimbaza Imana mu ndirimbo. Abaririmbyi nibo bagira batubarire ko Imana yabahaye ijambo nabo bazoshikiriza ishengero uyu munsi, kuko mu ndirimbo naho haba harimo ijambo ry'Imana, sibyo none? Indirimbo harimo ijambo ry'Imana, haba harimo intare, nicyo bituma ngo Imana byose ni byiza, kandi umuntu akwiye gukurikirana byose yumva y'ukuri ko ari Imana iriko irakoresha ibikoresho byayo. Reka rero duhe kaze abapapa n'abamama, hanyuma haraza guca heraheza n'ikorale ya mbere mu Burundi. Tubahe kaze n'amashimwe cyane.
Hallelujah. Hallelujah. Yesu nashimwe. Hallelujah. Nashangaswa na neema zako Yesu, asante.
나고시미에 이투소코라 나고시미에 미주타소코라 고고로쿠노 보노다 나고시미에 입조아코세 나고시미에 입조소코라 나고시미에 미주타소코라 고고로쿠노 보노다 나고시
nzokwishura nzokomeza kukwegera utarishura uzova muri Imana nzokwishura nzokomeza kukwegera utarishura uzova muri Imana nzokwishura jewe nzokomeza kukwegera ari we sikuru ari we sikuru y'ubuzima y'ubuzima ari we gaciro kanje ibihe byose mukomere amashyi Imana mwarenze Haleluya, haleluya, naho atokwishura azokoma ari Imana. Amina. Ibyo yakoze birakomeye cyane. Haleluya. Niyo mpamvu Imana yacu ari iyo kwiringira. Haleluya. Amen. Haleluya. Twagomba twasaba muhaguruke. Tugiye guhimbaza iminota 5 gusa. Haleluya. Amen. Bike cyane. Ashaka kuniza amashyirane gusa. Imana yacu niyo yo kwiringira ibihe n'ibihe. Imana yacu niyo yo kwiringira ibihe n'ibihe. Ahumura mu mitima icuraburi Imana itabara. Ahumura mu mitima icuraburi Imana itabara. Nirambirwa kumva amasengesho yawe ingoreri maso. Nirambirwa kumva amasengesho yawe ingoreri maso. Thank you.
amashuri cyane ko ari iby'iwacu icyo turakoresha imana kuko imana yaraduhaye korale ishoboye n'abagororotsi kandi by'ukuri imana bakoresha mu buryo butandukanye twandika kubasengera kugira ngo imana ibashe kubaha umunezero kandi izacu uko imana izabashobotse tugeze muri aya mwiza rero umwana mwiza kugira ngo dushobore kumva icyo imana ivugana nacyo kuri uno munsi nizere neza yuko buri wese yashatse ko aje mu ngoro y'imana kandi turazi yuko imana ivuga imana yumva imana yishyura nicyo n'abaririmbyi bariko baratubarira rero nje gutuma ijambo ry'imana ko ariko riravuga uze kumviriza gusanga harimo rwawe ibyishimo wawe urukundo rw'imana kuri wewe uko n'imana ari umwizwi ku bihe byose utegere gusa uraza kumva byo kuri yuko imana iri kumwe nawe imana ishimwe reka duhe kaze n'umukozi w'imana w'amashyi menshi cyane
Ashimwe. Amen. Imana ishimwe. Amen. Ndabakuje mu izina rya Yesu Kristo. Yego ndashimira Imana rero duhaye ubu mwanya w'igiciro kinini kugira dushobore gusangira urukundo rwayo, gusangira ijambo ryayo. Tunatezere dusome muri Luka igice cya 10. Muri Luka igice cya 10 umurongo wa 25 dushikane ku murongo wa 37. Haranditse ngo umugani w'umusamariya w'imbabazi. Maze umwe mu bigisha ibyagezwe ava hasi aramugeza ati mwigisha nkora iki ngo nzoragwe ubugingo budashira? Nawe aramubaza ati byanditswe bite mu byagezwe kandi usoma mwiki? Aramwishyura ati mukundishe Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'inkomezi zanyu zose n'ubwenge bwanyu bwose, kandi mukunde abagenzi banyu nk'uko mwikunda. Aramubwira ati wishyuye neza, gira utyo uzogira ubugingo. 29. Maze uwagombye kwiyerekana nk'ugororotse abaza Yesu ati mbega umubanyi wanje ninde? Yesu aramwishyura ati habaye umuntu yari avuye i Yerusalemu ariko aramanuka aja i Yeriko, agwa mu bambuzi, baramukoba, baramukubita, barigira. Asigaje gatoya gahwera. Hariho n'umuherezi amanuka muri iyo nzira, amurengukako, amubonye aca iruhande. Kandi n'umulewi n'ishusho y'Imana impande zibiri zitandukanye. Ijambo ry'Imana ribashaka ko twimenya aho turi. Uno munsi rero nibaza nuko umuntu wese aja gutaha yimenye uwo ari we. Amen. Yimenye uwo ari we. Bivanye na kino kiganiro cy'uno mwigisha w'ibyagezwe na Yesu Kristo bagiraniye, iraja kutwereka ko umutima wa Yesu ndetse n'uno mutima w'uno mwigisha w'ibyagezwe. Umutima wa Yesu yashaka kumwereka uwo ari we kuko ntiyari yiyizi. Urashobora kuba umuntu ashobora kwifata kwa tane sibyo, bivanye n'uko atiyizi, akifata uko atari, bivanye n'uko atiyizi. Hakaba n'uwiyizi mugabo akabirengako akifata uko atari. Rero muri izo mpande zose umuntu aba akwiye kwifata uko ari, aba akwiye kwimenya jewe ndiye. Kuko muri ano majambo dusoma umurongo w'icenda, tuwusome twese. Uvuga ngo iki? Ngo maze uwo agombye kwiyerekana nk'ugororotse. Mwumvise? Yiyerekanye nk'ugororotse. Mwumva agororotse? Aho kwerekana uko ari, yiyerekanye uko atari. Yiyerekanye uko atari. Nibwo rero usanga ubuzima twibereyemo hamwe hamwe imbere y'ijambo ry'Imana tukiyerekana uko tutari, ariko twategerezwa kwerekana uko turi. Ariko Yesu we yarwana amwereka uko ari, ishusho yiwe. Nicyo gituma amuciye runo mugani, yashaka kumwereka ishusho yiwe kuko ntiyiyizi. Ushobora nawe kumutiyizi. Imbere y'ijambo ry'Imana tugerezwa kumenya abo turibo. Dusomye rero umurongo wa 25. Maze umwe mu bigisha ibyagezwe ava hasi aramugeza ati mwigisha nkora iki ngo nzoragwe ubugingo budashira? N'irindi jambo ryerekana yuko ashaka kwerekana uko atari. Aramugeza, ashaka kwerekana uko atari. Nokora iki kugira ngo ndonke ubugingo budashira? Mu yandi majambo, kuri we yibaza yuko ubugingo budashira kugira uburonke hari ikintu utegerezwa gukora kanaka. Tubona neza uwo muntu ni
ibyagezwe kica kigaragaza iki ibintu bica bigaragaza iki kica bigaragaza yuko mu byagezwe nta bugingo budashira ubugingo budashira nta buriyo mugabo no munsi abantu baracarondera ubugingo budashira mu byagezwe ariko dusabye n'amajambo aratwereka neza yuko nunu ari umwigisha wabyo nta bugingo budashira yigeze aronka biciye mu byagezwe ni ikintu rero ni ikimenyetso umwe wese yogenda ahamenye yuko ubugingo budashira udashobora kumuronka mu biciye mu byagezwe nicyo gituma rero ari amajambo yanditswe hano kugira ngo atumenyeshe yuko niba uriko urarondera ubugingo budashira ntumurondere mu byagezwe nta buriyo kuko n'abadogiteri mu byageze murumva nta bugingo budashira bafise iki ubugingo bushira amen bafise ubugingo budashira icyo rero ndibaza umwe wese ari ngaha abitahure neza ku rugero kandi rukomeye twisunze ano majambo twisunze no mwigisha w'ibyagezwe ibyo yariko aravuga n'icyari kimuzanye kimuhagurukije kimuzanye kuri Kristo murumva ko cyari ikintu gikomeye yari yifuza kuronka yashaka kuronka mugabo akaba yariko akirondera mu nzira atariyo akaba yarazi ko kironka hari ikintu maze ushobora gukora ikintu kanaka ashobora gukora mugabo ataramenya nico yaraje kwitega ko Yesu yomubwira kugira ngo ashobore kuronka ubwo bugingo budashira umurongo wa 26 hanze ngo nawe aramubaza ati byanditswe bite mu byagezwe kandi usoma iki dutegerezwa kumenya ibyagezwe intumbero yabyo n'impamvu Imana yabiduhaye amen impamvu Imana yabiduhaye dusome gatoya mu Baroma igice cya 3 Abaroma igice cya 3 umurongo wa 19 gushika 21 haranditse ngo ariko turazi yuko ibyo byagezwe bivuga byose bibibwira abaganzwa nabyo kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose babe abo gutsindwa n'urubanza imbere y'Imana 20 kuko imbere yayo atamuntu azatsindanishirizwa n'ibikorwa bibwirijwe n'ibyagezwe kuko ibyagezwe ari byo bimenyekanisha icyaha 21 ariko noneho ibyagezwe bitariho kuguruka kuva ku Mana kurahishuwe gushingirwa intahe n'ibyagezwe n'ibyo bavugishwa n'Imana 22 ni ukugororoka kuva ku Mana kuzana no kwizera Yesu Kristo kugira ngo abizeye bose baguhabwe kuko batatandukanye tuca twumva rero ibyagezwe intumbero y'ibyagezwe n'impamvu Imana duhaye ibyagezwe abantu rero babyakiriye mu nzira atariyo twisunza n'amajambo aratwereka nuko yuko ibyagezwe ni iby'abandi nibyo baganzwa nabyo utaganzwa nabyo si iby'iwawe ngo kandi no kugira ngo akanwa kazibwe kugare kubera iki tadushoboye imbere yabyo tube Imana biduhaye kugira imbere yabyo tube abatsinzwe amen tube abatsinzwe ariko n'umuntu no mwisha bizageze ngo yiyerekana nk'ugorotse ntashaka kwerekana ko yatsinzwe ntashaka kwerekana ko yatsinzwe nicyo gituma bariko baratwereka n'amajambo ahambaye cyane kugira ngo akanwa kazibwe igikurikira kandi abari mu isi bose babe abo gutsindwa n'urubanza imbere y'Imana ibyagezwe Imana yabiduhaye ngo tumenye twebwe ubwacu ko turabo gutsindwa n'urubanza imbere y'Imana
bamwe babifashe nk'ababikora kugira babe gutsinda ariko kugira ngo tube abo gutsindwa aho gutsinda ahubwo dutsindwe imbere y'iki ndetse n'urubanza imbere y'Imana. Ica mbere akanwa kose kazibwe, ica kabiri kugira ngo tube aho gutsindwa n'urubanza imbere y'Imana, ica gatatu ivyagezwe nivyo bitumenyesha icyaha. Iyo ivyagezwe tuba tuzi icyaha. Amen. Iyo tuba ivyagezwe tuba tuzi icyaha. Abanamwe nivyo rero vyatumenyesheje iki icyaha. Abaroma 5 umurongo wa 20. Ariko ivyagezwe vyaje navyo kugira ngo gucumura kugwire. Mu vyiyumviro vyacu n'ingene twavyakiriye n'ingene twavyigishijwe mu madini, twumva umenga ivyagezwe Imana yabiduhaye kugira ngo gucumura kugirente kugabanuke. Ariko Bibiliya iraduhishuka yuko Imana yatanze ivyagezwe kugira ngo gucumura kugwire. Kumaze kugwira ngo ubuntu bw'Imana buce burushirizaho kugwira. Uko atagucumura ubuntu bw'Imana bushobora kugwira. Bushobora kugwira. Burushirizeho kugwira. Ijambo ry'Imana riko riradusobanurira ivyagezwe. Imana rero yabiduhaye muri iyo ntumbero kugira ngo itumenyeshe ishusho yacu ko turi abantu twananiwe, turi abantu twatsinzwe, turi abantu tutabishoboye. Hanyuma umuntu iyo atacashoboye acarondera umushoboza, sivyo none? Acarondera umushoboza, ushobora gufasha. Ariko iyo ushoboye nta bufasha ubukeneye. Nta bufasha ushobora gukenera. Nico gituma rero Imana ishaka kutwereka ko turi abananiwe, ko turi abantu badashoboye, kugira ngo Kristo rero acagirane adushoboze. Niyo mpamvu Kristo yaje. Iyo tuba dushoboye ivyagezwe, Kristo ntirigwaraza. Twari kubikora tukabikurikiza, hanyuma tukazibanira n'Imana. Kristo rero yari kwirwaraza kubabazwa mw'isi. Yaje kubera iki? Yaje kubikora mu kibanza cawe kugira ngo bice vyitirirwa wowe ko wabishoboye atari wowe wabikoze. Amen. Ico camuzanye, ico camukuye mw'ijuru. Rero harakenewe rero kugira uno mutima, harakenewe yuko dutegerezwa kwimenya ko turi abantu twananiwe, maze tugaca dushobora kwakira rero ubwo buntu bwa Kristo vyoroshe. Utaramenya ko wananiwe ushobora kwakira ubwo buntu bwa Kristo. Niyo mpamvu rero ivyagezwe Imana yabitanze haciye imyaka 2500, bitanga ku musozi Sinayi, ihabwa Mose ngo abishikirize Abanyisirayeli bonyene. Abanyamahanga ntitwarimo. Abanyamahanga ntitwarimo. None twagiye kuganzwa navyo gute? Biciye mu nzira yayo, kandi bitari vyagenewe twebwe. Vyari bigenewe Abanyisirayeli gusa. Ndashobora kubaha akarorero. Ni nko mu rugo iwanje ndafise hariho amategeko aho mu rugo iwanje bagendera. Rero wewe iyo uje ukazi iwanje, ntukiganzwa n'amategeko y'umuryango warimo, ahubwo ucuganzwa n'amategeko y'umuryango w'iwanje. Amen. Ni nk'uko nyene rero natwe twarumvise Imana y'Abanyisirayeli, twumva ibikorwa vyayo.
tugirane duca natwe twakira ya mategeko turayisunga kugira ngo twitirigwe iyo mana y'Abanyisirayeli. Nicyo gituma twisanze rero natwe tuganzwa n'ibyagezwe kuko Abanyisirayeli n'abaganzwa n'ibyagezwe bahawe. Amen. Twashaka kwitirirwa imana y'Abanyisirayeli. Rero ni muri iyo nzira rero twasanze natwe tuganzwa n'ibyagezwe nubwo bitari bigenewe twebwe, twisanze rero muri iyo nzira tuganzwa natwe nabyo. Rero Imana ishimwe, harageze igihe turakira ubutumwa bwiza turiganzura ibyagezwe ntibikituganza. Amen. Ibyagezwe ntibikituganza, tuganzwa n'ubuntu bwa Kristo. Amen. Dusubire kuri ya nkuru rero yo muri Luka igice cya 10:25. Yesu aramubwira ati byanditswe bite mu byagezwe kandi usoma mwiki? Yesu yariko aramwereka ibyagezwe byanditse gute, yaridondaguye uko byanditse. Biroroshe abantu bazi kuboroka gushira ku mutwe yarabivuze maze wewe abivuga mu ncamake, yarazi kubirezi abivuga mu ncamake atarinze kuvuga bimwe tuzi ibyagezwe 10 canke 613 we yarabirezimye arabivuga. Mugabo hari ikibazo atishyuye. Usoma mwiki? Bikubwira iki? Bikwigisha iki? Rero icyo bitubwira ibyagezwe yari kwishura ni muri dusomye mu Baroma igice cya 3:19 gushika ku 22. Bitwereka gutsindwa, bitwigisha gutsindwa, ntitwigisha gutsinda. Iyo bivuze ngo akanwa kazibwe haba habaye kunanira. Nta rindi jambo nosubizaho. Akanwa karazibwa, nta rindi jambo nosubizaho. Nico rero atashoboye kugira kwishura. Yesu aramubwira ati ego wishyure neza, genda rero ukore gutyo bivuze uzoca ugira iki? Ubugingo budashira. Ubugingo budashira. Ashatse kumwereka niwe abishobora uzogira ubugingo budashira, ariko utabishoboye ubugingo budashira uzoroha. Uko rero niko twisanze ntabyo dushoboye. Nino munsi abantu baracagerageza, n'ubu ajije kubwira ngo ndagerageza, mugabo nta n'umwe aravuga ngo narabishoboye. Muri Bibiliya hariho uwavuze ko yabishoboye. Byose narabyitonze. Yesu aramubwira ati oya, yohanije kimwe. Murumva ko yahije kimwe. Amen. Yahije kimwe. Kandi biranahira twebwe ngo iki? Muri Yakobo igice cya 10 umurongo wa 10 haravuga ngo uzokwitondera ibyagezwe byose agatsitara kuri iki kimwe gusa azobacumuye kuri byose. Ubwo n'umunsi abantu bariha amanota, nashoboye ibi nubwo nananiwe n'ibi nta kibazo, ejo aguma yiha courage, ejo nzobishoboye. Ariko haba no mu Bibiliya nta n'umwe agira abishoboye. Na Bibiliya tubwira ati sokuru w'abizera Aburahamu ngo imbere y'Imana nta kimwe afise wize iyo agira yo kwihana. Biciye mu byagezwe ntaragitoye afise yo gira yo kwihana.
nari basekuruza w'abizera ataca afise yo kwihaya kuko no munsi umuntu kanaka gashavuga ngo ariko aragerageza shavuga ngo ariko aragerageza mugabo ivyagezwe bivuga yuko utegerezwa kubikurikiza byose kandi iminsi yose ibihe byose tuca dusanga rero ikiremwa muntu ture batsinzwe twavyemera atavyemera imbere y'ivyagezwe batsinzwe dusomye rero uno mugani Yesu yaciriye uno mwisha w'ivyagezwe aravugira ati wishuye neza aravugira ati genda ubwire utyo uzogira ubugingo ariko wewe rero aca yerekana ishusho atari yiwe yerekanye ishusho atari yiwe Yesu aba yamubonye nk'ejo agira ati wewe ushaka kwerekana ishusho atari yawe kerekana nk'ugororotse utagororotse kugira ngo nkwerekere ishusho yawe original. Amen. Aca mucira umugani w'umuntu yaguye mu bambuzi baramukubita baramwambura n'ivyo yari afise asigaje gatoya agahwera. Iyi nkuru iriko iratwereka iki? Twayisomye se niba ndayisubiramo. Iriko iratwereka uburyo Imana yabishaka kutwereka umwanya wose ishusho yacu kubera iki dukozwe mu kwibagira. Nubwo no munsi noyimenya ariko ejo nshobora kuyibagira. Dukozwe mu kwibagira. Ijambo ry'Imana rero niryo ryamba ritwibutsa ishusho yacu nyakuri. Yamuciye no mugana ashaka kumwereka ati erega nawe ubu waguye mu bambuzi nubwo atabyutse. Ukeneye iki? Ukeneye umusamariya w'imbabazi nawe agushikako akamukiza. Amen. Ishaka kumwereka. Niyo mpamvu no murongo wa 37 Yesu yamubwiye ngo iki? Yesu aramubarira ati nawe genda ugire utyo. Abantu benshi duhora dukunda kuganira n'amajambo ino nkuru ndabarije uno murongo wa 37 baca bambwira ngo Yesu yashatse kumubwira ngo nawe agenda ube nk'umusamariya w'imbabazi. Ndababwira nti banza musubire inyuma murabe ikibazo yari yabajije. Yari yabajije ngo iki? Yabajije Yesu ati mugenzanje ninde? Ngo yandi majambo ashaka kumenya umugenzi. Rero Yesu amubwira ati genda ugire utyo, genda uce muri iyo nzira nawe ugire umugenzi. Nawe uronke umugenzi. Barishimwe cyane. Bibaye n'ikibazo yari yamubajije. Yamubajije ati mugenzanje ninde? Uwo ndangira mugenzanje nanje n'uyu. Twese turafise abagenzi sivyo none? Turafise abagenzi batandukanye. Mugabo sinzi ufise umugenzi umusamariya w'imbabazi. Turafise abagenzi baba baduhinduka twaba twizeye baduhindutse twavugana ati duhurira aha tugasanga wahageze nawe akiri muhira canke yasivye mwahanye gahunda igapfa. So no mugenzi turiko turavuga hano muri Bibiliya umugenzi wenu Bibiliya iravuga ngo umusamariya w'imbabazi, Bibiliya iravuga Kristo Yesu. Amen. Bibiliya iravuga Kristo Yesu. Nico gituma rero
barengutse kuri uno muntu mugabo ntihagire na kimwe bamufasha. Ni ishusho yawe, ni ishusho yanje, ishusho yanje, ishusho yawe. Hano mu ishengero benshi bahora bidoga, runaka ntiyagiye kumuraba, yaragwaye ntawe agiye kumuraba. Imana ishimwe cyane. Ntaba yiyumvire yuko afise uwamuravye. We waturuta, we wari hejuru, we wakomeye cyane kuturuta. Rero aho kuraba kuri uwo Musamariya w'imbabazi yamurengutseko, yatumye anatora mitende, gaca aguma araba umuntu. Turiko turaraba no majambo Yesu ariko umuntu mugani Yesu ariko aramucira. Umurongo wa 31 haranditse ngo hariho umuherezi amanuka muri iyo nzira amurenguka ko amubonye aca iruhande. Umuherezi ni umuntu akomeye cyane muri kiriya gihe cy'Abanyisirayeli. Yari umuntu ashikira Abanyisirayeli ku Mana. Umuherezi ni umwe yashobora gutangira ikimazi Abanyisirayeli bagashobora guharika ibyaha. Umuherezi ni umwe yashika ahera n'ahera cyane. Aho hose murumva yuko yari umuntu adasanzwe. Noneho Bibiliya ntibitanze ko akarorero, ngo yamurengutsa kuvuga nta na kimwe yamufashije. Hacakurikira kandi n'umulewi ahashitse agira kuno amubonye aca iruhande. Umulewi uno munsi n'uwari we wese yatoranije, ni umukristo. Amen. Ni umukristo, n'uwo wese yatoranijwe, n'uwo wese yavutse ubwa kabiri, ahagarariye umulewi. Rero nawe nyene ngo haciye agira kwa kundi nyene aca iruhande arirenganira, nta kimwe yigeze amufasha. N'amajambo rero akomeza kutwereka kudashira umutima ku muntu, ahubwo gushira umutima ku Musamariya, kuri Kristo Yesu. Amen. Kuri Kristo Yesu. Rero kino kibazo amubajije ati, mbega mugenzi wanje ninde? Yaciye amucira umugani ko hariho umuntu yaronse umugenzi biciye muri uko kugirirwa nabi. Niba yaronkeye umugenzi, Yesu yashaka kumwereka rero umugenzi original, umugenzi nyakuri, umugenzi atandukanye na ba bandi twirigwana, na ba bandi tugendana. Yashatse kumwereka rero, amucira uno mugani, amwereka neza yuko uno mugenzi n'umugenzi akiza adashobora kwirengagiza, yuzuye impuhwe n'imbabazi. Twabisomye ngo maze Umusamariya yari mu nzira ashika kuri we, amubonye amutera akagongo. Kubera iki? Yuzuye ikigongwe. Bibiliya iratubwira ngo Yesu ibimwuzuyemo nivyo twahaweko, ngo nibiki? N'ubuntu bugerekeranye n'ubundi. Rero Yesu yuzuye ubuntu, nta kuntu yari kumurengana. Yuzuye ubuntu bugerekeranye n'ubundi. Yategetswe rero kumugirira iki? Ubuntu. Yategetswe kumugirira ubuntu. Rero kino kibazo carishuwe, ariko kubera yamwishuye mu nzira atarazi cyangwa atari yiteze, ntiyashoboye kumva, ntiyashoboye kwakira.
ntiyashoboye kwakira iyo nzira cyangwa ntiyashoboye kumva icyo Yesu ashaka kumubwira. Yashatse kumenya ya shusho yiwe, ntiyashatse kumenya ya shusho yiwe, yashatse kugumana ya shusho yiyitirira. Amen. Yashatse kugumana ya shusho yiyitirira. Genda ugira utyo kugira ngo nawe ugire umugenzi nk'uko wakimbajije icyo kibazo. Nugira umugenzi gute? Genda ugira utyo nk'uko uwo muntu nawe yaronse umugenzi biciye muri iyo nzira. Genda ugira utyo nawe ucugira umugenzi. Yashatse rero kumwereka ati nawe nubwo utabizi umeze nk'umuntu yaguye mu bambuzi. Nawe waraguye mu bambuzi, warakubiswe ariko ntabyo wari uzi. None uno muntu ko yakubiswe n'amahiri bakamwambura n'ibyo yarafise, urumva ni n'abasumu, nta bicanyi, ni n'abasumu, bamwambura n'ibyo yarafise. Ariko Yesu akaba ashaka kumwereka ko nawe ameze nkawe. Mbega nawe yakubiswe n'iki? Barashima cyane. Nawe yarakubiswe n'ibyagezwe, yaramukubise mugabo ntazi yuko yananiwe. Shaka kumwereka ko yananiwe n'ibyo yisigiye, n'ibyo yitwararika ku murango no mw'ijoro, ko byamunaniye. Ibintu byagezwe yaramwigisha wanzo y'umugore. Naha rero nkuru ishaka kudushikana, naha rero nkuru ishaka natwe tumenye imbere y'ijambo ry'Imana. Twarananiwe. Nicyo gituma ijambo ry'Imana ridusaba kugira kwizera. Amen. Kwizera. Dusabye mu Bigalatiya igice cya 3 umurongo wa 10. Abigalatiya igice cya 3 umurongo wa 10. Haranditse ngo abishimira ibikorwa bye byagezwe bose bari n'umuvumo, kuko handitswe ngo azoba avumye umuntu wese adashishikara kwitondera ibyagezwe byose byo mu gitabo cy'ibyagezwe ngo abikore. Abishimira ibikorwa bye byagezwe bose atari bavuyemo, ababyishimira bari n'umuvumo. Icyo ni cya mbere Bibiliya iratubwira. Icya kabiri, n'abatabyitondera, n'abatabyishimira, batabikurikiza, nabo nyine bari kumuvumo. Muri aha nta na hamwe uhungira. Amen. Ntawe ushobora guhungira. Ndavuga ngo ntubyishimira, ariko niba utabikurikiza uri n'umuvumo. Ababyishimira nabo nyine ko hari icyo bishobora kubafasha bari n'umuvumo. Amen. Mugabo nimuhumure, inyinshi irahari. Umurongo wa 13 twagiye. Kristo yaducunguye umuvumo w'ibyagezwe, yacitse ikivume ku bwacu, kuko handitswe ngo azoba avuma umuntu wese amanitse ku giti. Amen. Ngiyinyisho waba wananiwe nabyo, waba n'ubyishimira, niba wumvise ko umuvumo uri kuri wewe, akira n'umurongo wa 13. Akira n'umurongo wa 13, uwo muvumo ukuveho. Ntibigikenewe rero gukurikiza ibyagezwe ngo umuvumo ukuveho. Ntibigikenewe, ahubwo bikenewe kwizera uwaducunguye uwo muvumo. Amen. Uwo yaremeye aravumwa mu gishingo cyawe no mu gishingo cyanjye, mu gishingo cyawe no mu gishingo cyanjye, kugira ngo twebwe tuvume ubu. Rero ku musaraba twaragize
twaravumuwe, Imana ishimwe cyane. Ku musaraba twaravumuwe. Amen. Iyi ni inkuru nziza, ni inkuru nziza cyane. Twari twaravumwe, ariko Kristo araza aratuvumura uwo muvumo, yitwa ikivume ku bwacu. Ku musaraba rero twaragize nte, twaravumuwe twese. Amen. Ababyizera ariko ababyizera rero none umwigisha w'ibyagezwe Yesu ariko aramwereka ishusho yiwe kugira ngo niyamenye ko yavumwe ashobora kwakira umukiza, ashobora kwizera Kristo. Megani kwa gatatu niho twize inkuru y'umugabisha w'abasoda. Umugabisha w'abasoda yaje kuri Kristo amusaba ati, mwami, ntababuze kumpiriza umushumba wanje ararembye. Mwami aramubwira ati, ndaje. Mugabo nawe aramubwira ati, vuga ijambo rimwe gusa ndazacakira, ntibikuraza ngo kwinjira mu nzu yanjye. Umugabisha w'ingabo mubaza ko iyo nzu yiwe yari iteye isoni kwinjiramo, yari iteye isoni. Mugabo kuri Kristo yabona ko iteye isoni, ntibikwiye ko winjira mu nzu yanjye. Kuvuga ijambo na rimwe ryonyine ndazi acakira, aca mushingira intahe. Intahe ni nziza. Aca mushingira intahe ati, jewe ndi umuntu w'ubuntu. Iyo mbwiye umusoda nti genda, aragenda, namubwira nti kora iki akagikora. Hari akantu wewe. Amen. Ati hari akantu wewe. Hari akantu nawe nibavuga ijambo rimwe gusa. Ndazi yuko nca gusanga yakize kera. Ijambo ryawe rija kuntanga. Ni umurabyo. Ijambo ryawe ririmo ububasha, ririmo ubushobozi. Nene ijambo ry'iwanje ririmo ubushobozi, akana ry'iwabonayo. Ijambo ry'iwanje niba ritegeka, iryo yagira nde? Ririmura, rirahindura isi. Cyo bituma Yesu amuvuze ko ngo sinari bwabone ukwizera kungana nk'uko no mu Bisirayeli. Yaramenye ishusho yiwe ko isanzwe, ishusho idasanzwe, ariko ishusho ya Kristo irahambaye, nini cyane, irakomeye cyane, ihambaye cyane, niyo gushirwa hejuru, niyo gushira hejuru, niyo guha icyubahiro, cyo bituma rero komeza kubona uburyo Imana yashyizeho ijambo ryayo kugira ngo ritwereke ishusho yacu, kugira ngo tumenye ingene twifata imbere y'ijambo ry'Imana. Iyo tuvuze ngo ntibishoboka, ijambo ry'Imana ryavuze ku mugabo bivanye n'ikibazo gifise uburemere, gifise uburemere bukomeye cyane kurusha ijambo ry'Imana. Ubwo rero uko tuba tumeze nk'uno mwigisha w'ibyagezwe, turakeneye kumva ijambo ry'Imana ari ryo rifise ububasha, ubushobozi kurusha ibihe tuba turimo cyangwa ibibazo tuba dufise. Aho ntidushobora kugira niho dushobora gukirira, aho niho dushobora kugira kumenya ishusho yacu,
maze bigaca bikunda ko twakira ubuntu bw'Imana twateguriwe muri Kristo Yesu. Amen. Dusome kandi dusome muri Luka igice cya 18 umurongo wa 18. Umutwe w'amajambo uravuga ngo umutunzi. Umukuru w'isinagogi aramanuka, umukuru w'isinagogi aramubaza ati, mwigisha mwiza, nkora iki ngo nzoragwe ubugingo budashira? Murumva kino kibazo ni nka ca kindi nyene. None umutunzi ariko arabaza kwa kundi nyene, nokora iki kugira ngo ndagwe ubugingo budashira? Kino kibazo bari bafise, hari ukuntu ufite ikibazo ukayoberwa n'ingene ukibaza, uvuze ngo nokora iki kugira ngo ubugingo budashira, bisigura iki? Bisigura ko wibaza yuko hari ikintu kanaka uteza gukora kugira ngo ushobore kuronka ubugingo budashira. Ariko iyo abo bundi yabaza ngo iki, yabaza ngo ni gute noronka ubugingo budashira? Ni gute? Biratandukanye ngo nokora iki, biratandukanye. Rero umutima tuba dufise niwo uca kuranga yuko ikituzanye ko tuja gucakira no kutaja gucakira. Utanguje kubaza kubera iki, hari iyindi nzira wowe witeze uja kwishura, hari iyindi nzira uba witeze uja kwishura. Na hano mw'ishengero nuko hari abantu bahora baza gusaba impanuro, baza gusaba umwungere, ariko iyo babwiye uko batari biteze baca barofiza, baca baziye, baca bigiye. Bashimwe cyane. Domo baje umutima batabuteguye, baba bameze nk'abana, baje umutima batabuteguye. Amen. Rimwe na rimwe jewe iyo ngiye niyo ngiye gusaba uruhusha umwungere, ngenda niteguye, niyagondera ndagenda, niyanyanira ngenda niteguye. Bashimwe cyane. Iyo muje ku mwungere muza gute? Muza nk'abana bagabo, muza mwateguye umutima, icyo aja kumbwira nicyo nja kwakira. Niyo aja kunyangira kuri iyi kintu, niyo aja gucana nicyo ndacana, niyo aja gucemera nicyo ndacemera. Bashimwe cyane. Turakwiye rero kwiga biciye muri ano majambo. Bano bantu ntibashobora kwakira Kristo kubera iki? Hari umutima bazananye, hari inzira bibaza yuko Yesu aja gucamo mu kubishura. Iyo nzira rero atari yo Yesu aja gucamo, ntibasha kwakira ibyo aja kubabwira, baca kubyakira. Rero turakwiye natwe kugirane kwiga, tukaza ku Mana tuzi neza icyo tuja kwishura, twateguye imitima yacu, icyo tuja kwishurwa, icyo tuja kwakira. Amen. Icyo tuja kwakira. Ino nkono nubwo ntayisomye yose, ndazi murayizi.
iherezo uno muntu no mutunzi yagiye ngo yiciriwe bivanye n'inyisharozi atari yiteze. Kubera iki? Hari inyishu kanaka yari afise muriwe aja kwishura, Yesu aja kuyishura gutya. Turakwiye kuba abatsinzwe. Amen. Abatsinzwe. Namani, mugabishinga wa Namani, igihe yaza kuri Eliya byagenze gute? Nawe yari afise ishusho y'ingene aja gukira imibembe. Muri igihe yasanze ivyo yibaza atari byo, yaciye ashakura. Narinze ko bigenda gutya, umukozi w'Imana akaza agakora ibintu n'ibi. Ariko bitagenze uko, yampengere yaca yigira, arivumbura. Bibiliya ivuga ngo arivumbura. Mugabo ingendanyi ziwe ziramubwira ati mutumba atariko. Cyangwa ikintu gihambaye cyo gutanga ibintu bikomakomeye bari kubikora. Hezwe kuca barajya amazi ibintu bisanzwe. Maze arajya bugufi yagira ati reka bwabundi n'ivyo. Yasaba kugurisha amatongo ufise canke ibintu vyo ntunze ari kubitanga kugira ngo nk'imibembe. Amaze kwirimbura umutima urajya bugufi, amenya ishusho yiwe. Amen. Amenya ishusho yiwe. Imbere y'umukozi w'Imana amenya ishusho yiwe ko ari umuntu asanzwe, ari umuntu muto cyane, ategerezwa guca bugufi akakira ijambo yabwiwe. Aragenda yibira rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, indwi, umubiri ucucika nk'umwana mutoya. Amen. Uraza amashimwe yagize, ararenze urupimo. Yagize amashimwe menshi cyane. Rero tuje imbere y'ijambo ry'Imana, tuje imbere y'umukozi w'Imana, tuze duteguye umutima. Amen. Tuze duteguye umutima ukwakira. Hari ibyo tuba tujanye, ariko bitabaye bitemewe tubite. Amen. Twakire umutima mushasha. Cyo gituma rero ano majambo y'Imana akomeza kutwereka uburyo Imana yateguye byose kugira ngo dukomeze kubaho neza kandi dukomeze kubaho ubuzima bwiza, ubuzima buhezagiye, ubuzima buhindutse. Dusome muri Abigalatiya igice cya kabiri. Abigalatiya igice cya kabiri turasoma umurongo wa 21. Twashitse simpindura ubusa ubuntu bw'Imana, kuko asangwa ukugororoka kuzanwa n'ibyagezwe, Kristo azaba yapfiriye ubusa. Asanga ukugororoka kuzanwa n'ibyagezwe, Kristo azaba yapfiriye iki? Ubusa. Ibyagezwe biravuga ngo n'umurezi aturi akadushikiriza Kristo. Bivuga ngo amaze kudushikiriza Kristo ntabakituganza, tuba twimutse, tuca tuganzwa nande? Na Kristo. Umwigisha w'ibyagezwe ishusho yiwe yari iganzwa
n'ibyagezwe. Ariko rero Yesu yashaka kumuganza. Amen. Yashaka kumuganza. Yashaka kumuganza. Nibutse ijambo rimwe mu ni muri Petero wa kabiri sindaribonye neza, ariko n'ijambo rivuga ngo icyatumye Yesu apfa akatuzukira kwari kugira ngo abe umwami w'abariho n'abapfuye. Bariwe cyane, abe umwami w'abandi w'abariho n'abapfuye. N'ijambo rero riko riratwereka neza yuko Yesu yashaka iki? Yashaka kwerekana yuko Yesu ari umwami w'abantu. Nicyo gituma rero tutaba tutakiganzwa n'ibyagezwe, ahubwo tuba tuganzwa n'iki? N'ubuntu. Amen. Tuba tuganzwa n'ubuntu, n'ubuntu bw'Imana. Nicyo gituma rero ibyagezwe bitariho ukugoroka kw'Imana kuragizene kurahishuwe, kuko guhishuwe n'abavugishwa n'Imana. Abaroma igice cya 6 umurongo wa 14. Mu gice cya 6 umurongo wa 14 haranditse ngo icyaha ntikizobaganza kuko mutaganzwa n'ibyagezwe, ariko muganzwa n'ubuntu. Aha rero icyaha ntikizobaganza, impamvu ni iyihe? Ni ukubera mutaganzwa n'ibyagezwe, ngo ariko muganzwa n'iki? N'ubuntu. Rero tuganzwa n'ubuntu bw'umwami wacu, we yaje akitanga ku musaraba kugira ngo bikunde atugabe atuganze. Iyo adaca ku musaraba ntibyari gukunda ko atugaba ngo atuganze, kuko ibyagezwe nivyo byari bitugaba, nivyo byari bituganza. Nicyo gituma rero nano majambo Yesu ariko arabwira no mwisha w'ibyagezwe, Yesu nta yindi nzira yashaka kumwami. Amen. Yashaka ariko kuganzwa n'ibyagezwe, ahubwo
bwa Kristo. Niyo mpamvu yabanza kumwereka ishusho yiwe nyakuri, kugira ngo amaze kuyimenya bice bikunda ko yakira buno buntu buri muri Kristo Yesu, yakire gukira. Rero umuntu yakira gukira kubera iki? Yamenye ko agwaye. Amen. Utazi ko ugwaye, abahinga bavuga ngo tugendana indwara, mugabo sinshobora kuja kwivuza kubera ntayonse, sinzi ko ndayigwaye, nta numva atari ugwaye, nubwo ndaba ndayifise kubera ntayonse sinja kuyivuza, mugabo hamwe noroka ikiyinyereka cangira intuza umutima wo kuja kuyivuza. Cyo gituma rero Yesu yashaka kubanza kumwereka ishusho yiwe, maze kumenya ishusho yiwe, maze akabona kwakira, akabona gukira, akabona kwakira buno buntu. Rero no mu buzima busanzwe, no mu buzima bwa misi yose, nubwo twakiriye agakiza, turacakeneye kwama dutsindwa imbere y'ijambo ry'Imana. Amen. Turacakeneye kwama dutsindwa kugira ngo buno buntu bwa Kristo bubashe kutugaragarako, buno buntu bwa Kristo bubashe kutubako. Ni muri iyi nzira rero dushobora kuburongamo. Twize uno munsi Imana yatweretse, Imana yatwiganiye ino nzira yo kumenya ishusho yacu ubwa mbere, niyo kuza mbere y'Imana tugize twiteguye. Amen. Twiteguye kugira ngo dushobore kwakira buno buntu. Rero ndangirije hano ubutumwa turonse muri ano majambo. Ni ubutumwa buhambaye cyane kumenya ishusho yacu. Kumenya ishusho yacu biradufasha kwakira ubuntu bw'Imana, kwama twiteze ubuntu bw'Imana, ariko tutaramenya ishusho yacu kugira ngo dushobore kwakira ubuntu bwayo. Reka rero dusenge kurangiza. Uhoraho Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turakugurukiye kubw'umutima mushasha wabonye ko dukwiriye kuri uno munsi. Mwami Imana, ukumenya ishusho yacu imbere y'ijambo ryawe, kugira ngo wikunde duce bugufi. Mwami, dushobore kwakira ibyo duteguriye, dushobore gukira, dushobore Mwami Imana kwakira ubuntu bwawe buri muri Kristo Yesu. Ijambo ryawe rivuga ngo ibyuzuye muri we nibyo natwe twahawe ko ubuntu bugerekeranye n'ubundi. Ubwo rero Mwami Imana ukomeje kutwereka ko inzira dushobora kubwakiramo kwari kuba dufise umutima ushanjaguritse, umutima uciye bugufi. Nuko urakoze Mwami, abumvise amajambo Mwami Imana akomeze kubakorera kugira ngo akomeze kwama bumva Mwami Imana bakeneye ubuntu bwawe igihe cyose, umwanya wose, kuko ari ibyo waduteguriye byuzuye muri Kristo Yesu. Nuko urakoze, turagushimiye, turasengeye n'umwanya uri imbere wose, naho nyine cyo kubwirwa ubuntu buri muri Kristo Yesu waduteguriye. Nuko urakoze, tugize mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Twongera amashyi ijambo ry'Imana.